bonesha. Mubivuze kwiki ni ikiganiro mugira icyo mushikirije kubiba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza birahi iwanyu ariko abantu benshi batazi. Mubivuze kwiki ni kuri Radio Bonesha FM igihe cy'isaha 9 gushika isaha 10 ku munsi wa mbere kuwa gatatu no kuwa kane. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro mubivuze kwiki ni kiganiro kibaka ryo ko kugira ico muvuze ko biba vyavuzwe hirya no hino mu gihugu. Migano cacu cuno musi turabandanya n'urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe tumaze imisi tubashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo aho tubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azuba kwigenekerezo rya gatanu ruheshi uno mwaka ni muri ntumbero mu higano cacu cuno musi twakira Ernest Nibigira hazokwitoza nk'uwigenga hamwe n'uvugira umugabo badasigana Iprona. Igano cacu cuno musi nkuko maze kubimenyera kiba mu bice bibiri. Mu minota 30 ya mbere twakira Ernest Nibigira haza kutubwira imigabo n'imigambi yiwe. Mu minota 30 ya nyuma y'ikigano naho twakira umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Akanya kadukundiye turaza kubaha akaryo ko kubaza abatumire ibibazo ku migambi bazoba bashikirije. Ikiganiro mugizwe na Christine Kamikazi, Jimmy Blaze nizo nkiza niwe ariko ratuma amajwi abashikira mu kanya dusha twakira umutumire wa mbere. Wa gatatu no kuwa kane. Uratora ntore twitore indongo zizoturongora. Ere gutora neza ugatwagwa neza. Batora nabi naho. Ibaze nawe. Amatora natume tujyana. Amatora natume tugwana. Amatora natume tutumvikana. Kudasangira imigambwe nigutanya bavukana. Amatora natume tujyana. Amatora natume tugwana. Amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana. Tusubire tubaha ikaze mu kiganiro mubivuze kwiki ni kiganiro kidasanzwe kiri muri rwarukurukirane guko bashikiriza imigabo n'imigambi bazokwitoza mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azo kwigenekerezo rya gatanu ruheshi uno mwaka turimwo. Nkuko rero narimereje kubibabwira muri kino gice ca mbere ca kino kiganiro twakire Ernest Nibigira hazokwitoza nk'uwigenga. Ernest Nibigira tubaramutse twongere tubayikaza mu kiganiro. Ndabaramukije nanje Imana ibahezagire. Ndabashimiye cyane kunyakira muri kino kiganiro kuri Radio Bonesha FM. Egome Ernest Nibigira ninde? Ernest Nibigira numujene afise imyaka 30 akiri umusore w'umuganga yakurikiranye ibijanye na nutrition et diététique mu Burundi abandanya master mu gihugu ca Amerika online. Mu Kirundi ndi umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa nkongera nkaba CEO wa Hamzi Harvest nkongera kandi nkaba nitoje nk'umwe mu bashinga amateka bigenga muri iki gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura yagutse. Merci beaucoup. Kubera ko mwahisemo kwitoza nk'abigenga? Twahisemo kwitoza nk'abigenga atari mu mugambwe kuko dusanzwe atamigambwe duhurikiyemwo. Ernest Nibigira batazira hamu muri ko muravugana n'umukozi w'Imana kandi nta mugambwe n'umwe arimwo kandi ari muri politike. Arakunda igihugu ciwe, arakunda guterera ivyumviro vyiwe vyofasha igihugu gushika muri yambona kazoza ya 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere. Muvuze ko muri umukozi w'Imana no kuvuga yuko mufise urushengero murongoye.
ntabwo mfise urushengero ndongoye mugabo ndi umuvugabutumwa mu rushengero rwa Eglise Emmanuel Kigobe. Gufatanya ayo mabanga y'ibijeye no kuvuga ubutumwa hamwe no kuja muri ivyo vya politike mubona ari amabanga abiri ashobora kubangikana? Yego arashobora kubangikana cane. Atangorane nimwe biteje. Kuki none mutoja mu mugambwe ko wumva mukurikiranira hafi bijanye na politike? Imigambwe kwijamo ni kimwe no kutayijamo n'ikindi bivanye n'amahitamo y'umuntu, bivanye nuko umugambwe ubufise amategeko yawo urashobora nakubwira ati ushobora kuzomvugira ibi mugo uwigenga ashobora kuvuga ibijanye n'ivyo abona abanyagihugu bakeneye kuko umugambwe uwawukreye abafise vision kandi haba hari na komite haba hari na benshi wewe ntuvuga ivyo wigeneye wewe wenyene ugira ku mategeko y'uwo mugambwe mugabo nkahamu umukozi w'Imana ashobora kuba kundi igihugu narashimye kuba uwigenga kuko uwigenga avuga ivyumviro bizima afise ari inspire n'Imana cankwe ari inspire n'ubwenge na experience abafise. Egome Ernest Nibigira mwavuze yuko muzokwitoza nk'abigenga mu matora y'abashinga amateka mu ntara yagutse ya Bujumbura hamwe rero abanyagihugu bo bizera bakabatora amajwi bakabatora muzobafasha iki muzobakorera iki? Imigambi jewe mfise yo gukorera abanyagihugu ni myinshi kandi iri attractive mu Kirundi iri attractive iri atire myiza cane abanyagihugu bakeneye uti kuki impamvu jewe naritojeje nk'umushinga amateka yigenga vy'ukuri abanyagihugu bavyumve nsanzwe ndi umu entrepreneur nubwo ntabivuze nubwo ndi umujene ndi umwe mu bajene baba miliyonere bujya hano mu gihugu c'u Burundi nukuvuga ndashobora gutravaya ndashobora gukora nkaronka ivyo kwisumamwo n'ivyo gufashisha abandi ntunze cankwe n'abandi mugabo icansunikiye kwitoza rero nyamukuru suguharanira ijya ntebe y'ubushinga amateka ngo ndayicaremwo ngo numve uko Yesu agira neza oya ahubwo jewe icansunitse cane nubwo ivyo bizoba kandi ndavyizeye ibice 99 kwijana mugabo sivyo vyansunitse cane ikintu ca mbere cansunitse n'urukundo abanyagihugu ndabakunda n'igihugu canje narabonye yuko muri jye mbona kazoza 2040 2060 igihugu cifashe igihugu giteye imbere yuko no contribua cankwe no terera ibintu bidasanzwe abanyagihugu bavyumve n'abarongozi b'igihugu bavyumve bampa ko karyo kuko ni contribution ni intererano y'ubwenge bw'iwanje na experience yiwanje nzoba nterereye kukugira igihugu gitera imbere ivyo bidasanzwe muzobakorera n'ivya ivyo navyo bidasanzwe tuzobakorera n'ivya nkuko nababwiye ko ndi umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'ingaburo n'ivy'imfungurwa narabikurikiranye nsubira mba umushakashatsi muri ivyo nukuvuga jewe ndashobora kuvura ingwara nyinshi zinanira ijya miti y'abazungu ndashobora kuzivurisha imfungurwa n'ibindi bintu biri naturel byacu nukuvuga ikintu abariko baranyumviriza bo kumva neza n'abarongozi b'igihugu bakumva vy'ukuri bamenye neza iki nta muzungu aba bazungu badukorera ino miti baturungikira mu mafarmasi wacu n'ahandi nta muzungu numwe muzobona ariko arakoresha ijya miti barafise iyi wabo iri originale bakoresha barafise niyo bakorera muri Afrika iyo badukorera rero ikreye ibintu bita maladie chronique izo maladie chronique ni nka za diabete za hypertension za cancer n'izindi mugabo aho gukira ubandanya wivuza ni politike yo kugira batudandazemwo imiti nararavye neza nariko ndakarikira ndanabira controller nasanze ku mwaka uburundi budepansa imiliyaridi 40 mugabo izo miliyaridi 40 ukoresheje izi ngaburo zacu urashobora kuzigabura ibice byinshi rero mushaka kuvuga yuko muzoteza imbere ibijanye no kuvuza imiti kama yego ivyo birimwo cane kuko umunyagihugu wese arashobora
kubaho ubuzima bwiza, ubuzima atagwaragurika akoresheje ibi bintu byacu, ingaburo zacu n'imiti kama. Ivyo kandi birashoboka mu buryo bwiza. Aho ni mu gisata c'amagara y'abantu. Aho ni mu gisata mubafitiye ni yahe? C'amagara y'abantu. Iyindi migambi ndabafitiye ni yijanye n'ivya entrepreneuria. Vy'ukuri ndababazwa nuko kwishingira imigambi. Ndababazwa no kungene abanyagihugu abajene barashobora kwiga bakabura ubuzi. Mugabo by'ukuri ndababwiza ukuri. Leta nta devoir ifise yo guha akazi umuntu wese yigishije. Devoir yayo no kwigisha abantu. Ubuzi ntabwo turabukireya, mugabo hariho devoir jewe nkahamu Ernest noba mfise n'abandi benshi. No kuvuga iyo uri umuhinga mu bintu ukwiye kubityanga. Abanyagihugu ntibazi yuko gukora maomo, gufyatura amakaro, gukora imivinyu, gukora ibi bintu umenga bikugwa n'abazungu ko byoroshe. Jewe rero naravyize ndanabinonosora ndanabikora. Nshaka ko umujene wese ashobora gukora ibi bintu biri innove, les projets innove. Uzobishika ko gutega Ernest. Ivyo rero kubishika ko kwanje juste no gufatanya n'ubutegetsi n'igihugu kukugira dushobore kubishika ko n'ubu nyene naratangiye ivyo byose nkubwira, naratangiye ndavura abantu, ndabigisha kandi benshi baranshimira, benshi baranabizi. Mugabo sindashobora gushika mu gihugu cose. Ivyo rero hamwe twofatanya n'ubutegetsi cyangwa n'igihugu tugashika mu ntara zose, twoba turiko turakora ibidasanzwe bishobora kudushikana kuri yambona kazoza. Abajene tubigishe ino myuga babone ko gufyatura amakaro ari ibintu bisanzwe. Ndababazwa no kungene ibintu byose ubona ngo made in China kandi abarundi baciye ubwenge mbere no gusumba aba China. Ikintu babuze n'igiki ababigisha bakava muri teori bakaja muri pratique. No kuvuga yuko mu migambi mufise mwebwe hamwe babize bakabahunda amajwi muzoteza imbere ibijanye no kuvuza imiti kama, mwongere muteza imbere ibijanye no kwishingira imigambi mu gwaruka. Ego me kubera iki none hari ivyo mwahisemwo gushira imbere? Hari nibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ivyo navyo vy'ukuri hari ahantu abarundi nshaka ko tugera. Nukuvuga turafise ibintu byinshi tutarima kandi kwisi yose birimwa kandi bikomeye. N'ababeshi nk'ubu nobaha akarorero igitegwa bita olive tree. Olive tree ni igitegwa kivamwo ajya mavuta ya huile d'olive. Mu Burundi twarahezagiwe n'Imana, dufise amamiri atandukanye. Ubushakashatsi nakoze birashobora kuhaba. Huile d'olive irazimvye cyane kukubera tutayirima. Hari nibindi bita graine de chia, noix de cajou. Ivyo byose turabikenera cyane mu Burundi cyane, mugabo ntitubirima. Rero abarundi ivyo byose jeho naratangiye kubirima, mugabo abarundi bakwiye kuvyumva no kubirima. Ikindi ubworozi, hariho ubworozi by'ukuri buri attractive bushobora kudufasha no gushora ibintu mu makungu. Umuntu yumvise ubworozi ntiyumva ko n'inzuki zibamwo. By'ukuri ubuki jeho nk'umuganga nshobora kubuvuza ingwara zirenga 300. Mugabo ubuki naturel original benshi mu gihugu cy'u Burundi baca babupirata, babuvanga na merase nibindi kuko babuze umusaruro wabwo. Mugabo hamwe twokorora inzuki neza nkuko twabirangiwe na hamu nkuko yavyize, by'ukuri twozi bivyaza umusaruro mu gihugu cacu no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Yego Ernest nibigira ivyo uriko uravuga uvuga yuko uzobikora mu gihe zo watowe ukaba umushinga amateka, uzokwitoza mu ntara ya Bujumbura kandi uri uwigenga. Ubona uri wenyene ivyo vyumviro vyawe bizogira aho bishika? Mbo ivyo vyumviro vyanje ndumwe bizogira aho bishika kuko tumaze kuganira n'abategetsi benshi barabikunze ku rugero kandi go hejuru. By'ukuri na nyene icubahiro yarabikunze aho tuvuganiye, yarabikunze cyane nk'umujene w'imyaka 30 akaba afise ibi byose, akaba yaranabitangiye, akaba yerekana ivyo ateyeko, yarabikunze ku rugero go hejuru. Rero nibaza ko ntazobumwe aba bategetsi bacu, Imana yaraduhezagije abategetsi bakunda igihugu. By'ukuri na nyene icubahiro president, Imana imuhezagire kandi agumana uyu mutima
umutima ndazi ko ntazoba ndi umwe ahubwo nzofatanya nabo kandi tuzobishikako Yagome ikiganiro nimuvuze kwikaho tubandanya urukurikirane rw'ibiganiro bashikiriza imigabo n'imigambi yabazo kwitoza mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo turiko twumviriza imigabo n'imigambi ya Ernest Nibigira nuwigenga azokwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara yagutse ya Bujumbura tubahakanya ku kwakura abafise ibibazo mubaza umutumire wacu murashobora kwakura kuri 3977 35 94 39 amatora atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavuka mwamaze kumva umutumire ko ari Ernest Nibigira nuwigenga zo kwitoza mu matora y'abigenga hari umunywanyi ku murongo mwiriwe neza namahoro Claude kumutangana inde Claude kumutangana urumwumvise umutumire turi kumwe sanze ndana mu kuko ndanakurikirana ibintu byiwe yahora bicisha no kuri channel za Facebook ego ivyakora ndabi bimwe turabizi ko ari ko yitwa Maître Cuisine Maître Ham nutritionniste Maître Cuisine Ham Ego me Claude nakabazo ufise umubaza turi kwikanya ibintu byiwe kandi turemeza ko bikora Umunywanyi wacu Claude hari kumutanga kumburengira ngo twinite duciye tumuherana cangiranirezo zimeze n'abacara bahagararaho rezo zifata shiremo n'amayinita kwiye acagerageza kuri 3977 umunywanyi ku murongo mwiriwe neza namahoro ego nagomba ndababwire muri bande ndo muntu yitwanjirizo abasiriro w'ubuhiga muri commune Karusi ikirito Ego mwumvise umutumire turi kumwe gasirira navyumvise mugabo hari ikintu y'amakenga mbe abo bashinga amateka ko bavuga ngo bazokora ibintu kandi atari abaperezida none umushinga amateka yogena ibintu perezida agashaka cyangwa abaminisitiri ko aribo babaha itegeko ryo kugira ngo basinye none wumva bazobikura mu mutwe babijane hehe perezida atari wabibahaye ngo babisinye reka tubaze umutumire wacu uko azobigenza mu gushikana imigabo n'imigambi yahereje gushikiriza Imana imuhezagire cyane mbona ukuvuga ikibazo ciwe ni ciza abandi bose babimenye umushinga amateka icajejwe nuko avugira abanyagihugu arashobora kugenda kumviriza ivyumviro by'abanyagihugu agacaza akabivuga mu nama nshinga amateka bikaba muri bimwe vyemezwa n'igihugu perezida ntahita atora ikintu ngo ndagishinzoya perezida arafise hariho inama nshinga amateka yiga ivyo bintu hama bakavyemeza iyo rero ari bizima perezida acagira ati turavyemeje nibikogwe Yego mureka twakira undi munywanyi mwiriwe namahoro muduza akajwi muri kure muri bande Jean Marie mutwakuye muri ariko muri kure ya telefone Jean Marie mugerageze muduzi cane tubakuye turi mu marambya Yego me mu marambya mwumvise umutumire turi kumwe ni Ernest Nibigira zo kwitoza nk'uwigenga mu ntara yagutse ya Bujumbura sinzi ko ari akabazo mufise mu mubaza neza cyane nagomba mbaze kubera iki yo bikora ari nuko abanje kuba umushinga amateka cyangwa umushinga amateka kubera iki no bikora mbanje kuba umushinga amateka ni kibazo ciza cyane nibaza Jean Marie sino bikora ndi umushinga amateka gusa ahubwo naratangiye nukuvuga nubu ndi ku kazi ndafise biro ndafise aho mvurira abantu ntabara abantu benshi cyane barabinshimira kandi ndafise uburyo ndabigisha gukora amagati yo gukora imivinyu gukora amawomo gukora amasabune ivyo narabitangiye muga gusa biri mu ntara ya Bujumbura n'Igitega gusa nifuje ko vyokwira uburundi bwose mbere
bikaba nkoroherezwa kuko amasare ndayabura sometime mugabo igihe mba umushinga amateka igihugu kikabishiramwo ukuboko nzoshika kure mu gihugu cose. Jama siniko kiri ku murongo. Ubu bakeneye nk'akazi muri uyu mwanya kuko ati kuri turavuga gutyo ndigisha gukora amawomo amasabune amagato amagareti n'ibindi ni ushobora kuza kwitura kugira ngo niba udashobora kuronka akarusho kuri mwebwe mushobora kwigisha akazi cyangwa bimeze gutyo. Jean-Marie reka Ernest abishure. Ernest wumvise ikibazo c'umunywanyi wacu Jean-Marie ari imarambya ashaka kumenya nimba koko utari gushobora kubandanya ubikora utari umushinga amateka. Mbo kubandanya ndabikora nzobandanya mugabo mba umushinga amateka navyo ni vyiza cyane kuko igihugu gica kibimfashamo. Ubu ndiko ndabikora mugabo ndahura na menace, ndahura n'ama difficulty, ndahura n'imbogamizi mugabo igihugu kibibayemwo imbogamizi zizogabanuka. Ubona yuko baye umushinga amateka bizogufasha. Bizomfasha cyane gushika kuri yo hangiro cyane. Ikijanye n'ubukene bw'akazi mu gwaruka muzogikota. Ikijanye n'ubukene bw'akazi vyo kuri jeho mbona ko ari opportunity idasanzwe. Abajene bacu b'abarundi baraciye ubwenge mugabo babuze ububugurura amaso ntababeshe umujene. Abarundi bafise ibintu umenga n'ugwanko uwize ibintu akabimenya ntashaka kubitanga. Jewe nk'ubu iyo myuga myinshi narayize ndamenya no gutransforma ibintu byinshi. Ndashaka ko mu gukuru abajene mu bukene nzobigisha bijya nyene pratique uburyo bashobora guhingura ikintu hama hakaba made in Burundi nyinshi bakabivyaza umusaruro. Hari umunywanyi ku murongo mwiriwe umunywanyi yavuye ku murongo asura agerageze kuri 39 77 35 94 35 turi kumwe n'umutumire Ernest Nibigira azokwitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura mu matora y'abashinga amateka yimirije niwe ariko arashikiriza imigabo n'imigambi we mu kiganiro cacu cuno munsi. Dusigaje iminota 5 gusa kugira ngo duce twakira umutumire wacu wa kabiri. Wundi munywanyi ku murongo mwiriwe. Hello namahoro. Ni Claude muri bande mutwakuye muri he? Ati ni Claude ku Mutangano bamwe mu kinaniragarutse. Ego ariko ndavuga kw'ivyo vya metre hamu jewe ndafa ivyo mvuga avuga ndemeza ko ukuri kuko nageze gukurikirana ka video kibo ku rubuga rwa Facebook ariko yerekana ukuntu abakobwa bashobora kwikura amahera mu maso bakoresheje indimu isukari narabirangiye umuntu abona ko bikora ko none yaranshimiye. Ndemeza rero ko ivyinshi acisha ko byinshi ababikora benshi baravuga ko ari ivy'ukuri gusa igisabwa nuko uwo mugambi woka yowaguruka munini kandi bwa mbere nyimba ntihenze yigeze korana nako yacisha ko kajanye nabo yigisha mugabo agashashya muri gisata c'indimi icongereza inzi cyane amaze akabazo ko vyahagaze kuko yo ibintu yigisha ivyo bintu birajanye kuko umuntu avugana n'abantu benshi kandi avugana n'abantu benshi baba barateye imbere baba bazi. Claude no kuvuga rero yuko wewe ushigikiye umugambi wa Ernest yo kuzoteza imbere ibijanye no kuvuza imiti kama. Ndawushigikiye gose kubera nibaza yuko kera ababayeho kera n'abatavyenzi nibaza ko bashobora kuba barabaye hatamitse abazungu bakoresha kandi bari bakomeye nibo bamara imyaka ishikijana n'ibirenga. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Uzontore ku nimero 29 imbe umushinga amateka ko kugira ndabishikeko neza. Amaye nese ndakubaza akabazo none kijya kibazo cyo ko wari washizemo igisata cyo kwigisha ibintu by'indimi byarahagaze. Oya icongereza n'ubu turakibandanya ahubwo ucuza duhurire mu Kanyosha nyemba uba amaje hariya birimwo Imana iguheza gireka. Ego me dusigaje iminota 3 gusa. Karibu cyane mu Kanyosha
Ernest muramurondera inyuma y'ikiganiro dusigaje iminota 3 gusa kugira ngo twakire umutumire agira kabiri twakira umunywanyi umwe wa nyuma kuri 39 mwiriwe cyane namahoro muri bande mutwakuye muri he Nzitonda Iburinga mwumvise umutumire turi kumwe yego dusanzwe tunamuzi mufise akabazo mu mubaza akabazo namubaza ahubwo no kumutera intege merci beaucoup imigambi yiwe afise n'ibikorwa asanzwe akora kuko imwe turabizi guhezagira gusa tugira ko tunamukebura kuko hariho ibikorwa yatanguje bya cuisine yego turabona ko agerageza kwitangira urwaruka kandi yanavuga yuko wishyura ushomere ijya migambi rero turayishima mugabo yoraba amaze kumenya yuko bashomereye ku kantu nabonye basaba akagashira bute akadaragabanya akaborohereza nyine nk'abashomeri urakoze cyane Nzitonda ngaho Iburinga Ernest Nibigira nuwigenga aza kwitoza mu ntara ya Bujumbura Ernest dusigaje iminota 2 gusa muri minota 2 akamo utera abagushigikiye canke abanyagihugu muri rusangi hamwe ubanabamenyeshe nibikuranga kugira ngo abazozaho gutora bazomenye aho batora muri nimero zingahe Imana iguhezagire geste turi inomero 29 umuntu wese yumva imigambi yanje azantore ku nimero 29 ni nomero ya nyuma uvuye ya mbere uvuye inyuma ndabakunda cyane ndabijeje yuko ibyo ndiko ndakora nzobirushiriza ni mwampunda amajwi akandi kamunotera abantu bose bumviriza ino migambi yacu harimwo n'abajejwe intwaro harimwo na nyakubahwa president barashobora guha agaciro imigambi yacu gusumba kwicara kuri ijya ntebe hamu Ernest nubwo atotogwa nk'umushinga amateka bumve ko ari umwene gihugu akunda igihugu ashaka ko igihugu ciwe gitera imbere hama iyo imigambi yanje bumvise ari mizima bampe akaryo ko gukontribuwa ko koroherezwa muri iyo migambi kugira dushikane igihugu kwiterambere kuri yambona kazoza 2040 2060 ndabakunda cyane ubushaka arashobora kuntelefona kuri 76 370 495 Merci beaucoup. Ernest Nibigira niwe yari umutumire wa mbere muri kino kiganiro cacu cuno munsi aho tubaka ryo gushikiriza imigabo n'imigambi abaze kwitoza mu matora yimirije abaje nama b'amakomine n'abashinga amateka kwigenekerezo ya 5 ruheshi urumwaka turimwo Ernest Nibigira tubashimire cyane kuba mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Nanje ndabashimiye nubundi muzodutumire tuzama twitavya kamo Imana ibaduhezagirire. Yego me mukanya duca twakira wundi mutumire hagira kabiri wana wakabari umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona bande mukurikira radio Bonesha FM. Amatora natume tujyana amatora natume tugwana kuva kwigenekerezo rya 13 rusama kugeza kujya kabiri ruhesha no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanije kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka bazo bariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo. Ni muri iyo ntumbero radio Bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa 3 igenekerezo rya 14 rusama kugera ku igenekerezo rya 2 ruheshi uno mwaka. Muri ibyo biganiro bidasanzwe radio Bonesha FM izobaha akanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo ku byo bazoba bashikirije. Ibyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere ku wa 3 no ku wa 4 kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Muzobikurikirana kandi ku munsi wa 2 no ku munsi wa 5 kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo. Kaze nimutangwe amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe amatora
amatora ntatume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe ntigutanya abavukana amatora ntatume turyana amatora ntatume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe. Ni radio Bonesha FM muriko murabandanya mwumviriza turacana mu mwanya wagenewe ikiganiro mubivuze kwiki ikiganiro kidasanzwe aho tubandanya urukurikirane kw'ibiganiro bubashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo imigabo n'imigambi y'imigambwe runanirwa imigambwe n'abigenga baza kwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomune azoba kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo nkuko rero naremeje kubibabwira twakiriye umutumire agira kabiri mu kigo uno musi nawe suwundi ni Ernest Nahimana havugira umugambwe w'abadasigana Iprona. Ernest Nahimana tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Ndabahaye gakeye murakoze cyane kuntumira. Yego mu mugambwe w'abadasigana Iprona muramukanya gute? Tuvuga tuti gira amahoro n'umugambwe w'abadasigana Iprona. Ndamutse amahoro nkimwe nyene murabizi yuko igihugu cyacu cy'u Burundi camye kiramutse amahoro. Bavuga yuko n'abanyisraeli baramutse amahoro ngira nivyo bihugu bibiri ku isi biramutse amahoro. Umugambwe w'abadasigana Iprona rero nkuko wamyirongoye u Burundi iyo ndamutse yasize imbere. Ngira amahoro rero. Nasasagare. Ego me umugambwe rero w'abadasigana Iprona uri mu migambwe hizokwitoza mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine mbega muzokwitoza hehe ku rugero rungana gute? Tuzokwitoza mu gihugu cyose mu makomine yose y'igihugu. Ego no mu ntara zose mu matora y'abashinga amateka murazi ko amakomine agize intara. Ego kuba batazi umugambwe w'abadasigana Iprona n'umugambwe watanguye ryari? Umugambwe watangujwe n'umuganwa Rudoviko rwa Gasore murazi ko warane n'intayo yo kwikukira dukesha uyu munsi igihugu cacu. N'umugambwe watanguye mu mwaka w'1958 uratsinda 61 n'ubyo ntahe niyo tukigenderako kandi yazanywe n'umugambwe w'abadasigana nta wundi mugambwe uzozana intahe yo kwikukira. Eka Egome umugambwe w'abadasigana Iprona rero nkuko mwabivuze uzokwitoza mu gihugu cose mu matora yose y'abajenama b'amakomine n'ayabashinga amateka. Imigabo rero n'imigambi mufitiye abanyagihugu ni yahe kugira ngo bazobatore baziti uno mugambwe uzodushikana heza? Murakoze kumaka kanya kandi ndabashimiye kuko nakaryo keza kugira ngo umugambwe w'abadasigana Iprona turazi ko abantu bose barawuzi mugabo ico bashobora kuba batari bazi ni iyo migambi yawo. Iyo migambi turafise imigambi twateguye twafatiye umwanya turayicarira turayica hirya no hino na cyane cyane turavye igihugu cacu ngene cifashe uyu munsi. Turabona turiyumvira icogarukana igihugu ku murongo w'iterambere ku murindi munini. Rero cyambere coco kugira ngo ugirira imigambi abarundi utangura kubashyira hamwe. Umugambwe w'abadasigana Iprona bari warabigize muri wa munsi wahariwe ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi rero nibwo twokwama duherako kugira ngo abarundi tubaze tubumwe tuce tubona ibintu kumwe dutera imbere twese atawusigaye inyuma. Ica kabiri nuko kubijanye n'intwaro ishingiye ku mategeko n'intwaro rusangi intwaro ibereye umugambwe w'abadasigana Iprona waravuze yuko utegeza kubanza gusubira cyane cyane kuri ya masezerano y'Arusha. Ajya amasezerano abantu bayazi ni bake kandi arimwo ibintu byubaka igihugu kuko yarahaririwe bihagije hanyuma barashika ku bintu bikuru bishobora kugenga Burundi kugira ngo bwamane amahoro ndetse umuntu wese abwiyumvemo. Muri ivyo mvuze mu majambo makeyi murazi ko hari ibintu byinshi byagiye birahinduka ariko turazi neza yuko hariho ivyo twogarukako. Nk'ubu tugeze ku ntwaro y'imyaka ndwi y'umukuru w'igihugu mugabo mu badasigana turabona yuko twofasha abarundi kugira ngo tugaruke kuri ya myaka 5. Imyaka 5 kubera iki? Imyaka 5 ku muntu aratera imbere
simike mwaka umuntu ariko arakindagirira hari ni myinshi cyane udashobora guhindura uciyongera ko yindi myaka 2 bica biba birebire cyane uyo muntu imyaka 5 ku mukuru w'igihugu irakwiye hanyuma bamushimye bakamwongera ikindi no kubahiriza bariya bitigiri bavuga kudakumirana uburundi n'ubwa bose intwaro ikajamwo bose atabwoko atamigambwe imigambwe ikiyumvanamwo ikabona ko umuntu hari dakumiriwe ubwoko budakumiriwe ivyo byose nivyo bizotuma abarundi babona yuko Burundi ari ubwabo hanyuma rero kuja hamwe si ni kimwe mugabo guhereza akazaba bishoboye n'ikindi ikintu uyu munsi cyatugoye kandi tubona kigifise intambamyi nuko tutaratandukanya ibibanza vya politike n'ibibanza vy'ubuhinga usanga umuntu bamushinga amabanga adashoboye kubera n'umunyepolitike kubera muri politike yagize ibi n'ibi ariko ibibanza vy'ubuhinga abantu bo bihiganirwa bagashyira imbere ubumenyi bagashyira imbere umuntu ashoboye hanyuma rero tuce dutera imbere hariho ikintu cyiswe ubutungane gushika uyu munsi nivyo baravuga mu mvugo turavuga yuko ubutungane bwigenga eske uyu munsi uri hejuru abarundi batari bake barazi yuko ubutungane bwigenga koko kuko umuntu yafise urubanza kanaka canke habaye ikibazo kanaka bavuga ngo hari amategeko yavuye hejuru rero twovuga yuko ubutungane bobanza bakaboreka bukigenga bugakora bwigenga hanyuma n'abajeje ubwo butungane murazi ko abenshi harimo abafisa kanenge kuko mu gushiraho abantu mu butungane nivyo vy'imigambwe bisigaye birabwa mu gutanga akazi muri rusange rero mu butungane hoba twobanza kubaha umwanya w'ibanze wisuzumwa bagakora akazi mugabo bataremererwa cyane kugira ngo tubone ko ari abantu bagiye bafite ishaka ryo gukora kandi bavyumva hanyuma rero ariho byo gusubiza igihugu guhereza igihugu ishusho nziza cyahorana ego n'ubishusho turavye ingene hari ingendo hirya no hino turavuga ko ishusho y'igihugu ihari mugabo niyo gushimangira kugira ngo Burundi bumve ko ari Burundi bw'amahoro ari Burundi umurundi wese aticura atarara ntibuca ari Burundi umuntu wese ari ku mirimo yiwe atawandya wangura ikindi rero no guha ubumenyi bukwiye izo nzego z'umutekano nizo kwivuna basi birashoboka ko ubu hari inzego ariho abagenda kurondera ubumenyi ariko turavye ibihe turimwo umuntu akaraba nibi bihe vy'ingwano tubona hirya no hino turabona ko dukwiye koko kuronka inzego zikomeye cyane zifise ubuhinga kandi zifise n'ibikoresho ivyo rero umugambo w'abadasigana yiprona urabishira imbere cyane hariho nibijanye n'ubutunzi navyo rero kuko murazi yuko mu ndahara ari inzara akavyuka inzigo ujanye n'ubutunzi umugambo w'abadasigana yiprona urifuza cyane hamwe woronka ubutegetsi ubwa mbere hoho kubanza guhagarika itabwa ry'agaciro ry'amafaranga y'amarundi ubwa kabiri tugaraba itunganywa rishasha ry'ibintu by'amasoko dufise ava mu butunzi tukaraba kandi na bwa butare twari dusanganywe ico bwoterera mu butunzi tukaraba yuko abantu bose bokumva kandi bakanabona ntibavyumve ku matwi tubibone bavuge bati hariho ubutunzi bwavuye mu butare buriko bukora ibi nibi kuko mu mpapuro baravuga yuko canke mu radio bakavuga ko hariho ubutare buriko buracukurwa mugabo tutabona amafaranga yavuyeyo ico ariko arakora hanyuma hariho ibijanye n'ubudandaje n'amahinguriro ego iprona irabona cyane ko twokomeza igisata c'amahinguriro mu vyifungurwa cyane mu vyifungurwa kuko abarundi ubwa mbere babanza kwikwiza imbere yuko turondera ivyo dushora hanze abarundi bobanza kubona ko bikwije ikindi nukubaka no gusanura amabarabara mu gihugu erega igihugu
sinzi ko abantu benshi ntibatembera ariko abantu batembera baramaze kubona yuko mu bintu vyihutirwa mu gihugu giteye imbere barabira n'ahantu abantu baca ego hanyuma hariho guteza imbere ivyahinguwe mu buhinga bwa none turondera amahinguriro tuyazana ngaha mu gihugu tworohereze abazana imitahe yabo bayishinge hanyuma bakore ni vyinshi cyane mu butunzi ndiko nsa n'uwiruka n'umwanya murabona ko atari muremure cyane hariho nibijanye n'ubworozi mu burimyi n'ubworozi ubujanye n'ubworozi rero ubworozi uyu munsi murabona ko busa turavye n'igiciro c'inyama muri iki gihugu tuca tubona yuko ibitungwa ari bike cyane mu gihugu ubworozi burakeneye kugarukirwa kuko ubworozi ni karahara mu ruganda ntibacura mu bworozi iyo ubworozi bubonetse ari bwinshi haraboneka amase imirima iratabigwa za fumbire ziva hanze naho zitoboneka amase yarabonetse abarundi bararima bakimbura hanyuma rero kandi mu vyerekeye ubworozi turacagira bwa bworozi bwa kera bwo guhandura iminono bwo guharura amahembe habe namba ahubwo dukwiye ubworozi bwa kijambere baronderera abanyagihugu aborozi inka za kijambere zitanga umwimbu w'amata mwinshi umwimbu w'amase uraboneka n'umwimbu w'inyama kugira ngo ivyo vyose bitungane tuciye tugenda muri ivyo nyene mu gisata c'uburimyi ubwa mbere umugambi w'adasigana iprona utegereza mu vyo washize imbere nukurondera vya bibanza barabiramwo imbuto za kijambere zikwizwe mu gihugu cose uyu munsi umuntu haruye dufise ngira ngo zayiza gusa n'ibindi bibanza nka kimwe canke bibiri dukeneye ko igihugu cose mu ntara zose hoboneka ikigo kijejwe guhingura kuraba imbuto za kijambere zijanye naho hantu kuko Burundi ntibumera imbuto zose Egome Ernest Nahimana nkuko mwabivuze umugambwe w'adasigana iprona n'umugambwe uzwi kandi n'umugambwe wabayeho kuva kera waragiye no ku butegetsi igihe kitari gito no mu kino gihe turiko turavugana n'umugambwe usanzwe ufise abashinga amateka mu nama shinga amateka ikauri no mu nzego zitandukanye abanyagihugu rero barakunze kwidoga bati abanyapolitike iyo bariko bariyamamaza baraza bakatubwira ibintu vyiza bitari bike atari kuyo bahashize tubahaye ayo majwi ntibabishire mu ngiro umugabo w'adasigana iprona harakabijya uzanye gatandukanye n'iyindi migabo n'imigambi mwari mwarashikirije mu yandi matora yagiye araba nibaza yuko murabizi namwebwe yuko iprona n'umugambi wa kera ubwa mbere ho waratwaye igihugu igihe watwara igihugu umugambi w'iprona warakoze abashima barashimye abagaya baragaye umugabo burya kugira n'umuntu agayigwe abari ku kivi umugambi w'iprona warakoze ibintu vyinshi uharuye ibintu iprona wakoze muri iki gihugu amabarabara n'ubu tukigendera ko nayakozwe kuri iprona uravye amahinguriro iprona yari ifise ngaha ugenda ukaraba za sosumo ziriko zirasa nizigira ingorano uyu munsi uravye za Verundi yugaye uraze za Kotebu ibintu vyose byaje ku mugambo w'adasigana iprona iprona rero uyu munsi bayisubije ku butegetsi no gusubira ku kivi aho wari ugejeje ukagwiza ariko ubonye amatora muri yamamariza n'amatora y'abashinga amateka n'abajenama abamakomine agashasha mwoba muzanye muri amatora yo mu 2025 naka icambere cyo turondera abashinga amateka benshi bafise ijambo twarabashize imbere abo bashinga amateka bashitse mu ngoro y'amakoraniro bazoheza bafata ijambo batanga ivyiyumviro vyubaka ivyiyumviro biteza imbere iki gihugu kuko dufise incabwenge umugambo w'adasigana iprona uri mu incabwenge nyinshi naho wumva kumirwa mu ntwaro hirya no hino si ukuvuga ko atancabwenge zirimwo ahubwo ndetse naho byoba bimwe byo gutanga ibibazo nibaza ko badasigana batobura akazi igihe bakoze ikibazo ku baje nama ba komine nabo twashize imbere abaje nama baciye ubwenge nabo nyene kuko harya babaye nibo bazi ibibazo vyaho nibo bazi iterambere ryaho nibo bazi ico bagomba gushira imbere bafatiye kuri ya migambi igirwa n'amakomune bakaca bagira n'inguvu ndetse bakanashobora no kurondera n'abagenzi bo bafasha bakanabaterera mu gihe amafaranga basanzwe bafise canke igihugu kibaronsa
bitoshoboka ko barangura imigambi bifuza twe dufise abagabo n'abashinga naye n'abafasoni babushitse baciye ubwenge kandi n'ivyiterambere babizi woba yidoga ati mu matora aherutse mu mwaka wa 2020 umugambwe w'adasigana iprona waratubwiye ibitari bike biryoshe kumva atari kuritse mu namashinga amateka ntiwahedeje ngo ubishire mu ngiro ho bari kubera yuko mwa mutarosa abashinga amateka benshi bakwiye nibaza ko ninyisho wayihaye mu bashinga amateka twari dufite abashinga amateka babiri abashinga amateka babiri mu bashinga amateka 120 mu bashinga amateka murumva yuko ico basigura ico baserukira nivyo baserukira abarundi bose kandi n'ivyimviro vyabo n'ivyimviro vyubaka mugabe bishise mu vyimviro vy'abantu 118 biramigwa twebwe nico dusaba abarundi niba duha amajwi tugwire tube benshi mu namashinga amateka tube benshi mu baje nama ba komine hanyuma ivyimviro vyacu bigira ishingiro bigira ishimikiro kandi biterere Egome umutumire turi kumwe ni Ernest Nahimana havugira umugambwe w'abadasigana iprona niwe mutumire twakiriye hagira kabiri mu higano cacu cuno munsi ndumva hari umunywanyi yamaze gushika ku murongo kugira ngo habaze ibibazo umutumire wacu mwiriwe Mwiriwe cyane ndi François ndi muntara gitega ku mugambwe wa politiki François igitega mwumvise umutumire turi kumwe Ego muvugizi w'umugambwe w'abadasigana muramutse hanyuma mubaza akabaza imbere akabaza nagira amahoro nasasagare mugenzi gira amahoro nawe yego mubaho twubahane akabazo ka mbere nashaka kubabaza yego niko maraba aho ibintu bigeze cyane mu gihugu hagati n'igihugu babayeho murabona hari ibintu byagiye birononekara cyane nabyo cyane mu igihugu gushaka havuga ati hari akagoma kagiye mu ndi gihugu irige kikiwe igitoro ubutare ibintu byose nayo agaciro agatakara amahindura kugara ibari nako kazi namwe mukaba muri mu ntwaro novuga mu seri cegera igihugu aziko itegera cy'igihugu ko abari umuntu akomeye mu gihugu none ubahabuze iki kugira ni mwamame ako kazi nikabandanye gakora ibyo onye karakora bene igihugu kandi bafite ijambo mu gihugu rikomeye nk'uko ikigakira kabiri mbeho bahabuze iki kugira kumwe ngo ubunye mu amashami novuga abiri canke atatu uruhande rumwe rwatasye n'uruhande urunyene musanzwe muri kumwe n'intwaro ihari ubu ubahabuze iki kugira mushinga ubwo hamwe muje hamwe n'uruhande rwatasye kugira mugire ijambo rikomeye hamwe mwamama n'ibi bintu amategeko atorwa mu gihugu abashinga batora amategeko ugasanga amwe ari kararusha abanyagihugu ababoneka bamarira mubona yuko ingufu zanyu ziba ari nke kubera muba mwaratatanye mutakikumwe mu mugambi usana mwiciye n'imice ibiri urakoze cyane urabona bavuze ikintu bijyanye n'ubworozi bikaba gifata ingingo yo kujya baragira inka kutazoragira inka ku musozi ibiciro by'amata byagugwa amahera amajana indwi ndabyibuka ko sikera cyane uyu munsi ibiciro by'amata biriko birababa 5,000 aha mu ntara ya Gitega kandi murorera muri no mu ntwaro kandi mufite ijambo mwe kwamamye nyine ko François ibibazo byawe byumvikanye François reka duhe akanya umutumire kugira ngo yishure ku bibazo byanyu mwumvise umunywanyi wacu François ari Gitega yavuze yuko musanze muri mu nzego ndetse ko mufise n'icegera c'umukuru w'igihugu ati habuziki kugira ngo nubu mutarinze kuja muri ayo matora habuziki kugira ngo mwamame kubiriko birononekana murakoze cyane ndashimiye cyane François w'Igitega kuri ibibazo abajije icambere no kubwira François nuko ngira ngo muritiranye ibintu umugambwe w'adasigana iprona ntabwo uri mu nzego ntabwo uri mu ntwaro ibi bintu uvuga bigenda nabi kandi n'umukuru w'igihugu yaratevye akavyidogera hari itegeko ritangwa hakaba n'abarishyira mu ngiro rero amategeko abari mu nzego abaporona bari mu nzego bari mu namashinga amateka no muri nkenguza amateka abayo mategeko barayatora umukuru w'igihugu arashira kw'igikumo mugabo abayashira mu ngiro n'abajejwe intwaro twebwe mu ntwaro ntituri mwonya kubaho mu ntwaro nimuzovuga ngo umugambi w'adasigana iprona ngo wanse gushira mu ngiro ibintu nta mushikiranganje dufise
abashikiranganje nibo bubahiriza ibisatu umwe wese ajejwe ariko vyongeye nahajya ubona bitagenda neza abadasigana bahari barabivuga nk'uko uri kurabivuga kandi natwebwe tugendeye abadasiga abanyagihugu bose turababaza ibibazo bafise iyo babivuze turabishika niyo bitegerezwa kuja twebwe rero ntidushobora kuvuga yuko ataco dukora turakora cyane yego yavuze nibijanye nuko umugambwe iprona wiciyemwo amashami ati ntimubona yuko mukwiye kuja hamwe kugira ngo umugire ingufu ego ndumva ko hariho ibintu byinshi atazi umugambwe wadasigana iprona warasubije hamwe icese abari baragize amashami baragarutse uyu Tasiyano yahereye ko kuvuga harabaye n'umunsi mukuru kumugumya tumwakira turamwakira n'abanywanyi biwe yarafise no mu nzego zo mu ntara zose abari nyuma yiwe barinjira mu mugambwe wadasigana mu nyuma sinzi akane kamugoye aravuga yuko abangiriye ariko ngayimpenda yarafise irindi shami yaraje ndetse uyu munsi uri hejuru turiko turavugana niwe nimero ya kabiri ku rutonde rw'abashinga amateka bo muri Burunga urumva amakenga afise yuko mwacanyemwo ntafashe katwakira undi mwanya ku murongo mwiriwe mwiriwe namahoro ego namahoro muri bande mutwakuye muri he ndi mabuji mu gisagara ca Bujumbura mabuji mu gisagara ca Bujumbura mwumvise umunywanyi turi kumwe umutumire ego itwa je namwumvirije ze ni kandi ni sawa ari nkamwe byogende ko karabivuga byo bari sawa kandi tuzobizira tubatore ariko baze baturabire ikibazo kimaze imyaka myinshi cerekeye igitoro cyo akibona gute abona hari icyo azohindura naho kabazo nabone maze murakoze Ernest ati murakoze ubwa mbere mabuji nagushimiye ko wemeye kuzodutora tugatumira n'abandi barundi bose batwumva ko bohunda amajwi umugambwe wadasigana yiprona ku kibazo c'igitoro uvuze ko ubazanye natwe tukibona nk'abarundi bose mugabo turafise inyishu inyishu y'igitoro si ikindi ni ukuganira n'abagitanga ni ukurondera amafaranga y'agaciro aha mu gihugu ashobora kuzana ico gitoro murazi yuko imbere yaha igitoro caraboneka cariho kandi amafaranga y'agaciro yaraboneka ariko n'atari menshi cyane ariko nta gitoro cari bwabure n'uyu munsi rero twoganira n'abafise igitoro nimba atari amafaranga menshi dufise tukababwira ko tuzaturabariha buke mugabo umurundi ntabure ngena yiyunguruza imirongo y'imodoka nisubire kuboneka yego hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe namahoro muri bande mutwakuye muri he inde idi mu Ruyigi mwumvise umutumire turi kumwe munda mukwize amahoro neza idi ego turabumva Nibyo mugabo ukora byose ifaranga ry'Uburundi muri garukana agaciro. Idi nta gatelefone gaciye kamucikana ati byo mukora byose ifaranga ry'Uburundi rigarukana agaciro. Nibaza ko dusamiye hafi murazi ko arivyo nahereyeko mu vy'ubutunzi ifaranga ry'Uburundi ritarashobora kuronka agaciro ngo rihagarare risubira ku murongo ntaco twaba turiko turakora. Ubundi munyanyi ku murongo mwiriwe. Mwiriwe neza Christine. Muri bande mutwakuye muri ni Norbert Ndahabanimana mu Kanyosha mu Nyabugete. Norbert mu Kanyosha wumvise umutumire turi kumwe. Namwumvise nyakubahwa nyamba y'umunyamabanga w'umugambwe. No muvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona. N'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona. Ndakuramukije nyakubahwa Ernest. Ndabaramukije mugenzi. Amahoro y'Imana bane nawe. Kuri twese. Yego hanyuma numvise mwavuze byinshi sintokwirwa ndagarukako. Yavuze nyakubahwa yuko hamwe bizewe bagatorwa hageze nko kuri manda y'umukuru w'igihugu uti kogabanya yamba yari imyaka indwi tugashyira kuri 5 kubera ibintu bitaba bimeze neza ati ibaye imyaka 5 byo basaba ati kubera ari imyaka 5 hagata yongera kwibira ibintu bitariko biragenda neza ati ntaho twaba turiko turapfa ntaho twaba turiko turaca kubisanzwe utubazo twiwanje ntuko Mbega mu mugambwe w'abadasigana iprona kubijanye n'ubu bukene bw'igitoro buguma bwibonekeza ku mwanya icarije kucishura Norbert. Yego ikindi naco ikintu kijanye n'ubutungane ko tubona
ubutungane butariko burigenga mu gihugu kandi hakaba n'igiturire ciraye mu gihugu umugambwe w'abadasigana iprona bategekanye iki uburyo twobizera tukabatora Ego mbese no mwishurira kumbura ari kwijanye n'ubutungane yari yakivuze nakivuze reka ndamusure mu majambo make ubutungane navuze ko tutegerezwa kubuhereza ubwigenge nyakuri ntihasubire gukora ijambo rivuye hejuru canke generale yavuze canke umushikiranganje wundi yavuze canke umushinga amateka umukenguza amateka ariko umucamanza kigenga ikindi no mubwira nuko ivyerekeye ibiturire ni muri rusange saba camanza gusaba ry'ibiturire biri henshi ibiturire tuteza kubigwanya nuko ntaronsa akanya kubwira ndabivuge vyose mu vyerekeye programa y'umugambo w'adasigana iprona kugwanya ibiturire biza imbere navyo nyene yego dusigaje iminota 2 gusa kugira ngo ikiganiro cuno munsi kirangire mwumvise ko umutumire dufise ari Ernest Nahimana avugira umugambwe w'adasigana iprona ni wari kwashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe w'adasigana iprona Ernest muri iyo minota 2 sigaye akama mutera nakahe hanyuma mubwire bariko baratwumviriza ibiranga umugambwe w'adasigana iprona hamwe n'abifuza kubatora ingene bazoshobora kubamenya murakoze cyane ubwa mbere ho nagira ntera kamo ku barundi bose abari mu mugambwe w'adasigana iprona n'abatari muri wo nibarabe iyi migambi yacu nibabone ibikuye guhinduka mu gihugu baheze nkuko tutanosakanya kubivuga vyose baheze tubahereze twaragishize kuri deplia udupapuro tuvuga imigambi yacu tutubahereze badusome nta kibazo na kimwe kiri muri iki gihugu umugambi w'adasigana iprona utagize umugambi wo kugira ngo ugitorere umuti hanyuma uburundi bwogorore ikindi ico womenya ku mugambi w'adasigana iprona ku rupapuro rwo gutora bazotora gwa gasore nkuko vyamye ni gwa gasore umugambi w'adasigana iprona watanze ikarata ya gwa gasore nkuko vyahora mu yani matora yose bazoheza batore gwa gasore azoba ari ku nomero 2 izo nomero 2 rero havuye umugambwe CNDD-FDD ari nimero ya mbere umugambwe iprona ugira kabiri uza munsi bace bashira igikumu muri kajya kazini kari imbere y'umugambwe kari imbere ya gwa gasore baheze bashiremwo urukumo ruriko ryarangi abazi kwandika bakoresha ikaramu bashiremwo akamenyetso ko batoye ariko ntibashire akamenyetso karenga hirya no hino barashira hagati na hagati kuko barengeje bishobora kubimfa gusa Ego me Ernest Nahimana avugira umugambwe w'adasigana iprona tubashimire cyane kuba mwari mwemeye ubutumire bwacu ndabashimiye ariko mwaduha akanya gato kuko ibyo kuvuga vyariho vyari vyinshi wofuma muduha n'abandi nabo yego murakoze iyo tumenya ko turonka akanya nk'aka twari kugerageza kumenya ngena tubitegura ariko nibi turabibashimiye muragahora gutyo Ego me kiganiro mwariko mugishizwa na Christine Kamikazi nkabandi bashimiye mwese mweko muragikurikira cyane mwebwe mwakuye mukagira ico mushikirije shimire na Jimmy Blaze nizo nkiza heriko namfasha kugira ngo amajwi ashobore kubashikira bande mukurikira ibigano bya Radio Bonesha FM murakoze mubivuze kwiki ni kiganiro mugira ico mushikirije kubiba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ivyiza birahi wanyu ariko abantu benshi batazi bivuze kwiki ni kuri radio wiki 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 Bonesha